munkundire banyacubahiro tubanze dushimira Imana rugira byose yo yabikoze uyu munsi tukaramuka turi bazima twese uko turi ngaha, hanyuma tugarangura iki gikorwa cyo kwakira urumuri kandi atawugize ikibazo. Ubugira kandi ndashaka ncagagure mbanza gushimira leta y'u Burundi ku ntunganyo nk'iyi y'urumuri rw'amahoro, kuko ni igikorwa cyiza cyane kiza gitsimbataza amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbandanije rero iki gikorwa turiko turakora uyu munsi, murabona ko ari igikorwa kigeze ku musozo. Ni igikorwa tumaze umwaka n'amezi nk'abiri tugitanguye. Murabona aho tugeze, aha ingufu zavuye mu bavukantara, abagenzi, abakunzi ndetse n'abagwizatunga bakunzi b'intara, nabo nyene turabandanya tugakengurukira kandi na mwebwe bene gihugu ku nguvu umwe wese yatanze kugira ngo dushike aho tugeze uyu munsi. Muriko muraraba rero ibikorwa murabona ko bigeze kure, tugeze nuko mutashoboye gushika indani. Ibikorwa vy'indani nta vyose biza biriko birahera, hasigaye ic'amarangi no kugara, hanyuma inyuma turasigaje ibiyo ndetse no gukontorora aha hanze uko mubibona. Twobishima rero kuko ni intambwe, urabona ko tugiye hamwe twashitse ku kintu giteye igomwe kandi kiza gihesha iteka intara yacu nziza ya Ruyigi. Nkaba rero mbandanye nsubiye kubahamagarira mwebwe bavukantara ndetse n'abandi bari ngaha yuko aho muri hose muzo kwitwararika gukora mu runani, kuko muri mu runani muraheza mugashika ku kintu gikomeye.